Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana kukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Umutwe w'amajambo uno munsi uravuga ngo uravyumva kuri umwana. Mbarizo mu cyane ati uravyumva kuri umwana. Ni interrogation, ni kibazo. Haleluya. Mumbarizo uti uravyumva. Nawe uravyumva. Uravyumva kuri umwana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Luc chapitre 15 verset 1 kugera kuri verset 31. Luc 15 verset 1 jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 31. Umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu notwaye, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize, umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure, ashiseyo yononesha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntiyagira uwimuha. Yisubiyemwo aribwira ati, abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara irikiranyicira hano. Mve hasi nje kwa data, mubwire nti, data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe. Singikwiye kwitwa umwana wawe, fuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se, se amubona kiri kure, amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu izosi, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati, data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge, muzane yashura inuze, muyibage tujye tunezerwe. Kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse, nuko batangura kunezerwa. Ariko umwana wiwe w'imfura yari mu ndimiro. Ariko araza agira ashike mu nzu, yumva inanga n'imihamirizo. Ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Aramwishura ati, murumuna wawe yaje, so yamubagiye yashura inuze kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira, se arasohoka aramwinginga. Maze abwira se ati, raba iyi myaka ingana itya ngukorera, naho nigeze kwanka ico wangeze ko, nanje ntaho wigeze kuma n'agasuguru ngo nezeranywe n'abagenzi. Maze uyo mwana wawe aje yakomvya ibyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati, mwana wanje tubana iminsi yose, kandi ivyanje vyose ni ivyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumunawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Amen. Amen. Uno munsi nshaka gushimikira kuri iri jambo turiko turiga ko muri uno mwaka kubijanye n'intsinzi. Ariko nkuko nabivuze ku munsi wa Mungu heze, mpagaze kubijanye na position yacu nk'abana b'Imana. Ngomba kurenforcer ikicimviro cyo kungene tugomba gusobanukirwa neza ibijanye no kuba umwana. Hari igihe usanga umuntu akijijwe amaze imyaka myinshi, ariko iyo wagize isanganya ryo kudasobanukirwa canke kudahishurirwa ko uri umwana, birashoboka ko mu buzima bwawe bw'agakiza utevoriwa neza kandi udashishikara gukura, kandi utazokwagukirwa mu vy'agakiza nk'uko wari ukwiye kwagukirwa. Kuko iyi niyo ntumbero canke nico cimviro ca mbere gidutuma tugiranira imigenderanire n'Imana, kandi ivy'Imana byose ikora mu buzima bwacu vyubakiye kuri kino kintu. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagomba kuvuga ngo hari igihe usanga abantu barakijijwe ariko atiyumva nk'umwana, atisobanura nk'umwana,
kandi birashobora gushika yuko mu buzima busanzwe umuntu ashobora kuba ari n'umwana mu nzu iwabo, ariko ugasanga inyifato yiwe iragaragaza yuko adasobanukiwe neza icyo ari cyo kuba umwana. Biba rero isanganya rikomeye mu gakiza iyo icyo kintu utagisobanukiwe neza, bigutera kubana n'Imana uburyo butari bwo. Kuravyumva, ubana n'Imana mu buryo butari bwo kuko udasobanukirwa icyo ari cyo canke aho ibintu byose vyubakiye. Bibiliya Yesu yatanze akarorero k'uyu mwana, aba bana babiri, ariko kandi umwana w'icangazi atangwa ko akarorero nk'umwana atigenjeje neza. Ariko kandi ndagomba kugaruka kuri uyu mwana w'icangazi nerekana ibintu vyiza bishobora kuba biranga uyu mwana. Icambere amaze kuganiriza se yari uwa kabiri, kandi mu Bisirayeli burya umwana w'imfura afise insobanuro nyinshi muri Bibiliya, muri principe ziri spirituelle, haba mu mugisha bahabwa, haba n'igihe Imana yahana Farawo, yahanya abana canke hapfuye abana bakuru, haba igihe abantu batanga ishikanwa, ahaniniya bafatiye ku gikoko. Kandi kenshi icambere niyo abantu baja gushikanira Imana, baza gushikanira Imana ivya mbere, niho hava principe ya dime, aho tuzana ivya mbere, canke aho muri offrande mura mwumva premise. No kuvuga ngo ikintu cambere gitangura ni umuntu abagihahamiye agifitiye igishika kandi agikunda cane, ku buryo Imana ikigusavye, no kuvuga ko Imana igusavye le meilleur, canke ico wewe uri kuri apprécia, kuko kumbura ariho ugitangura canke arico cambere uronse. So no kuvuga ngo nico gituma usanga muri culture y'abayuda no muri principe ya Bibiliya abana bakuru vyamye bifise ico bisobanura. Ariko kandi ndagomba gusurinya iyi comprehension uyu mwana wa kabiri yari afise. Uyu mwana wa kabiri naho Bibiliya tubwira ko yasavye se bivuye ku vyipfuzo vyo kugenda kugira ubuhumbu no kumva yuko ashaka liberté, kandi yumva yuko kwase atari à l'aise. Ariko kandi ico tubona kuri uyu mwana ngo yaraje arabwira se ngo mpa umugabane wanje, mpa ibintu vyanje. No kuvuga ngo kugira ngo uyu mwana asabe se, bwa mbere na mbere nuko abasobanukirwa yuko ari umwana, kugira ngo amusabe umugabane canke asabe héritage. Ndagomba kuvuga ngo iyi conversation y'umwana w'icangazi na se yari conversation itoshoboka kiretse uyu mwana ari umwana. No kuvuga ngo natwebwe mu bucuti bwacu n'Imana hariho ibintu bidashoboka, hariho n'ikiganiro tugirana n'Imana, yabo buzima bwo gusenga canke ibindi bintu byose bishoboka, hariho ibintu bidashobora gukoreka kiretse iyo tumaze gutahura yuko turi abana, kuko ibintu byose bitangurira muri iyi position y'ubwana. Ariko uyu mwana ikintu kimuntangaza ko uyu mwana ahejeje kubriza protocole. Bwa mbere na mbere asavye se ati mpa ivyanje. Mu bisanzwe umwana wa kabiri ntiyasohoka mukuru wiwe atarasohoka. Nukuvuga ngo nubwo yaba ashaka kugira ubuzima bwiwe yategezwa kurindira ko mukuru wiwe ari wabanza gusaba, papa kamusohora hama nawe agasohoka. Ariko ikintu mbona kuri uyu mwana muto nuko uyu mwana muto ndamubona nk'umwana yari yisobanukiwe icari cyo kwase, ku buryo ashobora kubahuka kuza gusaba ikintu atarakwiye gusaba mukuru wiwe ataragisaba, ariko yakaza akavuga ati papa impa ivyanje. Iki ni cambere mbona ko uyu mwana kinyereka yuko uyu mwana yari ageze ahantu mu buzima bwiwe atahura icari cyo papa, asobanukiwe icari cyo uburenganzira bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kigira kabiri mbona ku buzima bw'uyu mwana kandi kikanyereka yuko hari comprehension yari afise kubijanye n'umuvyeyi, nuko Bibiliya tubwira ngo se yarabagaburiye, uyu mwana acarafata ivyiwe acaragenda. Guhera umunsi agiye biboneka ko se atararyoherewe ko agiye, kuko uyu mwana yari akiri muto, kandi na Bibiliya tubwira ngo guhera agiye yatanguye kononesha ivyiwe, ubuhumbu, aba mubi, arononekara kugeza naho amafaranga yayahejeje agakubitwa n'inzara. Ariko igihe atanguye gukubitwa n'inzara akisanga ariko asangira n'ingurube, asangira n'ingurube kuko nyene yahomvye. Bibiliya ivuga ngo ujya mwana agaruka muri we ngo aribwira ngo kwa papa abakozi barafungura bagahaga, abakozi barafungura bagahaga. Bamwe muri mwebwe ntimwari gushobora no kwibuka papa, kuko mwari kuvuga ati sha igafe je nagize papa wewe omwela mort kurudi sirudi. Ariko uyu mwana birantangaza, inyuma y'igafe yisinye arasubiye kandi aravuze ngo kwa papa. Iki ni kimenyetso cyo gusobanukirwa icarico
n'ico ari n'ubucuti n'imigenderanire afitaniye n'umuvyeyi. Aravuga ati kwa papa reka ngende ndamusaba ikigongwe, ndamubwire ko nakoze amakosa, naramucumuye ko kandi nacumuye ku Mana. Ariko basi naho papa yompana ukungene ndamuzi, nzomubwira ngo sinkibereye kwitwa umwana. Murumva yuko automatiquement uyu mwana muri constant ariko aragira no muri restauration ariko aranvisaja, arafise doute kubijanye n'ubwana. Aravuga ati papa zongaburira kuko n'abakozi arabagaburira kandi arabafasha kandi atabazi, ariko basi jewe basi kwanzi azofuma ngira umukozi angaburire, ariko basi reka ndamusaba ati papa ntusubire kungira umwana. Urumva yuko uyu mwana arumva yuko nuguhemuka kwiwe, uhemuka kwiwe ni par rapport à la position. Aravuga ati rero nzomubwira ngo nyakira ngaburire, ariko ntusubire kunshira mu bana bawe. Uno musi muri kino gitondo ngomba gushimikira kuri kino kintu tudashobora kwavansa mu gakiza ngo dushike kure. Reka ndababwire abantu b'Imana, naho wowe uri kurakorera Imana, naho wowe uri kuragira gute, hari ahantu udashobora gushika iyo utibona nk'umwana. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu kirakomeye, nico c'urufatiro mu gakiza kacu, nico kintu ca mbere kiri basic. Ndagomba kubabwira yuko muri Ancien Testament abaprofete ntibita Imana data, ntibayita Imana papa, ariko bari abakozi. Ariko Bibiliya ivuga yuko Yesu atakitwita abashumba, ariko twacitse abana. Iri jambo abana ni grâce iri spéciale, iri réservé ku bantu bo mu isezerano rishasha. Dawidi ntiyigeze yita Imana papa, na Abrahamu ntiyise Imana papa, n'abaprofete ntibita Imana papa, bayita Jehova. Ariko twebwe abo mu isezerano rya rishasha tugirirwa ubuntu bwo kwitwa abana. Rero kuba umwana nico kintu ca mbere gikomeye mu vy'agakiza no mu vyo kujana n'Imana kurusha ibindi bintu byose Bibiliya itubwira ko biri important. Iyo utahuye ibindi bintu byose byo muri Bible nk'ama principe ukayasobanukirwa, ariko utasobanukiwe ubwana, uzoza kwisanga ibyo utahura ataco bigufasha kuko utabitahura muri conscience y'ubwana. So muri kino gitondo rero ngomba kuvuga ico no kwita conscience. Aho ntambuka nzi ngo ndi. Kujya ushobora gutambuka nimba uri siyo canke nimba urinde canke nimba urinde, hari igihe dutambuka tuzi ico turi. Niyo utambuka, niyo ushitse mu bantu washika, niyo wakiriwe ukamenya ngo ndi. Kimwe mu bintu Satani agerageza kunyegeza ishengero muri no myaka, Satani agerageza kunyegeza ishengero, haleluya, iyo position yacu y'ubwana. Ariko kandi ico nkundira uyu mwana w'icangazi, yagumanye muri we notion y'ubwana ku buryo naho ibintu vyiwe vyanse yashoboye gutahura ko ashobora kuza akagira repentance, akihana, agatahura neza yuko ico apfana na se kirarusha ico yakoze. Hari abantu basubira inyuma mu vy'Imana bikabananira kugarukira Imana kuko batigeze batahura ko ari abana. Hari abantu bariko barahera mu kwiyagiriza na culpability mu buzima bwabo bifatiye kuko batatahuye ko ari abana, bigatuma bafise aho bagarukira mu vy'Imana kuko badafise igicapo c'Imana nka papa. Ndanabivuge muri kino gitondo, hariho n'abantu bakiriye Yesu bakaza ngaho imbere bakamwakira ariko batamuhishuriwe nk'Imana canke nk'umuvyeyi wabo. Nkuko na musi dufise abakristo babatirizwa mu nyuma akavuga ngo ndashaka kudubura, yego narabatirijwe ko ndashaka gusubiramo kubatirizwa ko sinatahu ico ico bateme, ubu ndayitahura. Ibi biratwereka yuko hari abantu bakora ibintu kuko vyasabwe n'ishengero canke n'uwahagaze ngaho imbere, tugakora ibintu kuko twabisabwe ariko tudatahura igituma ivyo bintu bikoze bitavuye muri revelation. Hariho ibintu bitatu bikura muri twebwe: intelligence yacu muri Kristo irakura, connaissance yacu muri Kristo irakura, ariko ikintu ca mbere gikura mu buzima bwacu ni revelation, ihishurirwa. So ihishurirwa niryo rigomba kuba impamvu y'ico dukora cose kurusha yuko ivyo dukora tubikoreshwa n'umugenzo.
usomye muri Romains chapitre 8 verset 15 haravuga ngo Abaroma 8:15. Aha. Fiston, come on. tahawe impwemu y'ubuja Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, kugira ngo mwongere gutinya, ariko uwo muhemu mwahawe mwahawe impwemu yo kubahindura mwahawe muhemu yo kubahindura abana b'Imana, abana, idutakisha ngo aba data. ikadutakisha muri twebwe ngo aba data. Ni ukuvuga ngo impwemu twahawe kera tukiri abanyabyaha, twari aba esclave, tujakariye icaha, turi abaprisonnier ba Satan. Ico gihe twagendeshwa n'ubwoba nk'uko umu esclave areponda kuri sebuja afatiye ku bwoba. Burya umu esclave mu kubana na sebuja ntibifatiye ku kungena mukunda, ariko umu esclave mu kubana na sebuja vyubakiye ku bwoba. Ngo natwe kera twari twubakiye ku bwoba. Hariho n'abantu muri Ancien Testament bakurikira Imana kubera ubwoba, ariko abantu bo mu isezerano rishasha uyu munsi ngo twahawe mpwemu, kandi ntitwahawe mpwemu w'ubuja kugira ngo tugendere mu bwoba, ariko twahawe mpwemu w'Imana ataka muri twebwe avuga ngo aba data. No kuvuga ngo ni mpwemu w'Imana, Yesu ashimwe cyane, atwemeza ko nous avons été adoptés. Igikorwa ca mpwemu yera mu buzima bwacu ni ico kutwemeza ko twacitse abana. Nico gituma uno munsi muri kino gitondo dufise assurance ya salut yuko naho twopfa ubunyene twogenda mu ijuru, kuko uwo mpwemu w'Imana muri jewe anyemeza ko nabaye umwana. Si eglise inyemeza ko ndi umwana w'Imana, si abantu bankunda banyemeza ko ndi umwana w'Imana, kuko ntibyoshoboka. Ariko imwe muri responsabilité za mpwemu yera mu buzima bwacu, mpwemu yera atwemeza ko turi abana. Mpwemu yera ntanyemeza ko ndi umusenzi, mpwemu yera ntanyemeza ko ishikanwa rya, mpwemu yera ntanyemeza bya bikorwa byose dushira imbere, ariko mpwemu yera ahari kugira ngo ku murango no mwijoro atwibutse ko twagizwe abana. Kubera iki mpwemu yera ico kintu ari catwemeza, nuko Imana itruva ko biri important yuko twitahura nk'abana. Usomye verset 15 yiyo verset nyene, verset 16 kuri verset 16 kuri uwo murongo aho nyene muri Rome, bosoma verset 16. Mwemu bwiwe abwiririkanya ni mwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. L'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mpwemu w'Imana aganiriza impwemu yacu akakubwira ngo uri umwana w'Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. None abantu b'Imana kubera ko Imana itena kutubarira iki kintu, nuko urugendo rwacu rwose naho twomara imyaka 50 tugendana na Kristo, tutatahuye neza ubwana ko turi abana, progression yacu yose mu by'Imana iriska kuba religieuse et catastrophique. Kuko iyo umuntu atabanje gutahura nature ya relation, ntashobora kwevuriwa neza muri relation. Muriko muranyumva? Usomye mu Bagalatiya havuga gute? Galate chapitre 4 verset 6. Kandi kuko muri abana bayo, Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo, Imana yacituma mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu. Hehe mpwemu yatumwe hehe? Mu mitima yacu. Ataka aba data. Ni ukuvuga ngo le Saint-Esprit a été envoyé kugira ngo ashishikare kugukonfirma ko uri umwana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Iyi nkuru duhejeje gusoma, iyi nkuru twasomye yatweretse neza yuko umwana agira kabiri, ari we wa mwana yasigaye ari correct. Reka ndamwita umwana yasigaye kwa se atabaye umuhebel, ndamwite yuko ari umukristo mwiza. Uyu mwana yagumye kwa papa. Uyu mwana ntiyigeze abwira papa ngo mpa amafaranga ngende. Ni ukuvuga ngo papa ari kararaba uyu mwana niwe mwana w'umushinga ntaha afise, niwe mwana mwiza afise. Ariko ngenda kwereka yuko kuba umwana mwiza ariko utizera
position urimo, ubwo bwana bwiza bwawe burashobora kugereranywa na esheke. Kuko uyu mwana asigaye muhira, aratasha asanze hari umunsi mukuru, kuko wa mugafere yatashe yasavye papa ikigongwe. Ariko ndabereka ingene papa ari gitangaza. Papa yamugira ikigongwe, yavuze bamwoze, yasubiye kumwambika alliance nk'ikimenyetso cyo gusubira guconnecta n'umugafere. Hama yavuze ngo nibamwambika ibirato nk'ikimenyetso cyo gusubira guconnecta n'umugafere. Acara navuga ngo nimukore fete itigeze kuba organize. Mu yandi majambo, se ntiyamugize umukozi, se yamugize umwana. Haleluya. Kuko Imana ni conserva relation nimwe iri possible canke iri fructueux only gusa bifatiye ku bwana. Kuko Imana interactinga n'umuntu wari we wese, ariko imisi yose ubucuti n'ubusabane n'Imana, the starting point is to be a son. So nawe usavye ikigongwe ga mwana ngo ndakugarukane ndakugira umukozi, jewe sinshobora kukugira umukozi hama ngo undonkeko, ariko ndakugira umwana kugira ngo undonkeko, kuko nico kibanza cawe. Uyu mwana yari afise ugusobanukirwa ubuvyeyi, ariko yarabona ko quand même cette fois-ci vyabaye grave. Ariko papa yamweretse yuko naho vyatukuye tukutu bikononekara bikaba nabi, ndasubira kukurestaura, kandi nina kurestaura ndakugira umwana. Kuko utatakaje akaranga kawe muri jewe, warakoze amagafe, ariko kandi ni watakaje ubwana. Haleluya. Kuko ubwana bwanje ntibufatiye ku byo nkora neza n'ibyo ntakora neza. Ubwana bwanje bufatiye ku isezerano n'umugororotsi yagiye mu kibanza canje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igituma jewe nkora nkekeranya ko abantu bamwe batakijijwe nuko by'ukuri warahishuriye Imana ugakizwa uba mwiza. Kuko Bibiliya ivuga ngo muzomenyera kuvyo. Yesu yavuze ngo bazotumenyera ku ngabire zacu. Yesu yavuze ngo bazotumenyera ku kungene dusengera abantu bagakira. Ikintu kimwe cyonyine yatanze bazotumenyera ko nico twama. Kuko ngo bidashoboka yuko imbuto nziza zama ivyamwa bibi. So nimba uri kurama ivyamwa bibi progressive mu buzima bwawe, ndiko ndaduta kutana vyawe. Kuko bitokunda kuba ikindi kintu gitandukanye na nature iri muri wewe. Bibiliya ivuga ngo muri mwebwe mufise akamere k'Imana, mufise imbuto y'Imana. None gute imbuto y'Imana iri corrompu? Ntibishoboka. Uyu mwana mukuru araje agize ikibazo. Papa wiwe asanze yabuze, yanse kuza mu munsi mukuru, arabwira papa wiwe ngo papa, iyi myaka yose nabaye umwana fidèle dans la maison, iyi myaka yose je nakugumye inyuma, ntiwigeze unkorera n'umunsi mukuru, ntiwigeze umbagira n'agasuguru, ntiwigeze ungirira n'agafete na kamwe n'abagenzi banje ngo dusangire. None iki kicana cawe c'ikigafere kirashitse, uciye ufata frizone ngo bayibage, uciye usora ama invitation uratumiye quartier yose, hama kandi navyumvise yuko ngo wari umurindiriye ngo ashitse, ngo ataratangwa no kuvuga ngo wamuhaye ikiyambi. None ga papa umugereranya gute, umukorera ibintu bingana gute, bingana gutyo jewe waranyimye. Abanda bita abakristo bari frustre kuko batigeze batahura kugira neza kw'Imana. Aba n'abantu bari correct mu byo tuvuga byose no mu byo twigisha byose, ariko batizera papa. Abo ni ba bantu bavuga ngo sinshaka kugora Imana. Aba ni ba bantu bavuga ngo sinshaka kuguma nsaba Imana. Abo muranda babona muri eglise, murabona no mazu yanyu, nabivuze mu gatondo. Hariho bene abo bana muzora musanga bisanzura ku bavyeyi, hariho nabandi bana bategera umuvyeyi, muzora mubona yuko hariho abana basaba kenshi n'undi atana ari mwasaba. Si kubera ujya dasaba dafise amabezo, ariko afise ikibazo ca understanding y'ubuvyeyi, ku buryo ana prefere kumezea ma needs moya kwa jua nini anajiwaza mwezi wa ukwezi guheze narasabye nsubire gusaba. Ariko iyo umuntu yatahuye ko ari umwana ntagira na gahunda yo gusaba, urinda ahubwo we kumufixa uteje sinabikuguriye kubera iki, kuko arumva ko ari umwana. Aba bantu niyo bariko barasenga baratandukanye. Umwe
azosenga atekanye, uyundi azogira tendance yo kugira ama effort menshi kuko yibaza yuko ni muri performance yakigwa. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hariho abana bafise ikibazo kigoye c'ubuvyeyi ku buryo niyo bavuze Imana kari umuvyeyi bibagora kubera ikintu baciyemo. Ndashaka kugusomera Jean 13:21 jusqu'à verset 25. Jean 13:21 jusqu'à verset 25. Yesu avuze ivyo ahagarika umutima abivuga vyataguye ati nukuri ndababwire umwe muri mwebwe agira ngure. Abigishwa bararabana bazazaniwe uwavuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa biwe yari yegamiye mu gikiriza ca Yesu bariko barajya, umwe Yesu yakunda. Simoni Petero amuvunira akagohe ati tubwire uwavuze uwo ari we. Uyo rero ahengamira inyuma uko yari hano nyene mu gikiriza ca Yesu aramubaza ati ninde ga mugenzi? Yesu Stop. Bibiliya ivuga ngo Yohani ni umwigisha Yesu yakunda. Ariko reka nande nsubire nongere ko mvuge ngo ni n'umwigisha yakunda Yesu. Yohani yari yisanzuye kuri Yesu ku buryo Bibiliya ivuga ngo yamujyama ku gikiriza. Hariho abana bazi kujyama ku bikiriza by'abavyeyi, hariho n'abandi bana niyo abonye umuvyeyi yirukanka. Hariho iyo attitude idutuma dufise ingene tubona Imana. Barizo muri kumenga Imana uyibona gute? Ndagomba kubabwira ngo biri dangereux Imana idahinduye ingene uyibona. Ndasenga muri kino gitondo Imana iguhishurire ugira ukungene uyibonye, kuko ubana n'umuntu nk'uko umubona. Ingene ubona umuntu ntushobora kugenda au-delà y'ingene umubona mu interactinga nawe. Relation iri base n'ingene utahura. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Je nico gituma rimwe na rimwe bingora kwigisha ibintu by'imigisha kubitebako, kuko numva yuko it's a must. Narahezagiwe, sinkeneye kuza ngo mvuge ngo naronse jipe, numva biri lo, kuko ni kimwe mu bintu bito mu vy'Imana yoduha. Ariko ikintu ca mbere yaduhaye twagizwa abana. Yesu ashimwe cyane. Abana bari ngaha Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Kandi mpora mvuga ngo naho Imana atabindi bintu yompa, ariko ndayishimira ko igihe nari umunyavyaha yarankunze iranyimurira mu bwami bw'Umwana ikunda. Uyu munsi yangize umwana. Yesu ashimwe cyane. Kandi kubera nkunda icyo azompa nzocakira, icyo atazompa naco nzokwakira. Ariko nta mihari, indirimbo yanje izokwa mihari, kuko papa arankunda ku rugezo azi ibifise icyo bimariye n'ibidafise icyo bimariye. Rero ntituri abantu ba complain, ariko turi abantu ba celebration, kuko twaragizwe abana. Iyo tudodoye ku muryango ndamubwira ngo ndashaka iki kintu, ariko iyo atakimpaye sinca nja kuvuga ngo bankoreyeko. Bankoreyeko bande bankorerako, bande bafise ububasha kuko intervena hagati y'ubucuti bwa se n'umwana. Nimba icaha kitashoboye kunyegeza eternellement inyuma y'Imana, ni bande bondoga, ni bande bozibira ivyanje, ni bande bomvuma bigafata. Igihe muri Kristo Yesu nahezagiye umugisha wa mbere ubaho kucaremwe, ari wo witwa umwana, restauré à l'état d'enfant, d'umwana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Shengero ry'Imana muhagarike publicité ya Satani, mukura amajambo ya Satani mu kanwa kanyu. Nta muntu yobugarana, nta muntu yobazibira. Mwebwe mwagizwe abana. Yumviriza, mwisi muzobona amarushwa menshi, ariko nimureme maranesheje. Niyo amarushwa yo gushikako nuko Imana yavyemeye, ariko sibo bakomeye, niyo ikomeye. Hallelujah. Udatahuye ico rico ntushobora no kumenya ico kwakira. Hallelujah. Papa nta nagasuguru, papa nta na munsi mukuru rankorera. Papa aravuga ati I am shocked. Uravyumva? Ni Congereza. Shocked. Papa, I am. Wowe ko niko papa yavuze. Papa aravuga ngo ivyanje vyose ni ivyawe. Ibi byose nzi ko ari ivyawe.
none ga mwana wishwe n'intuntu wishwe n'ibyifuzo wahora ushaka agafete n'abagenzi bawe ntukansabe kandi wowe ibyanje byose ari ibyawe. Erega sinakwimye umunsi mukuru ariko wariyimye kuko utatahuye ko ndi so. Haleluya, haleluya. Ico udatahura kizogira ico kikwima, ico utahura kizogira ico kiguha. Bwira muco utahura. Haleluya, mumbere utahura gatoya. Haleluya, haleluya, haleluya. Frustration y'uyu mwana wo muhira iragaragaza yuko amaeforose yakoze yayakoreshejwe n'inge nabona se, ariko yarayikarabozwa n'ivyifuza afise, ariko kuko atatahura ko papa ari mwiza. Hariho abakristo benshi bahagaze neza mu vy'Imana bitonda bagira gute, ariko babayeho bafise ishavu ry'ivy'Imana itabakorera, ariko vy'ukuri nuko wabwiwe yuko Imana ikunda ibi, yuko ukora ibi, wagiye muri performance, wadevelopye resultat nziza muri comportement, ariko ni wadevelopa foi muri papa. Nico gituma turagushima tukakwapreciate, twese dushaka abakristo basa na wewe, ariko rimwe na rimwe turabashoke iyo tubonye ibyo udatahura kandi ari ibyo muri maternelle mu vy'Imana, ugasanga umuntu abayeho ari umutindi mu mutima kandi vy'ukuri yari afise access kuri byose, ariko afise ikibazo cyo kudatahura papa. Iyo utumva ico wagizwe ngo aba ari ico uhagararako, uzokwama wirefuja mu bindi bintu byo gukora kugira ngo wumve ko wemewe n'Imana. Abakristo basigaye bafise ukwizera kuri muri Bible. Yo, uno musi naraye ndose nabi. Yo mama Jacqueline, Bibiliya yanje yari he? Sinzosubire kurara ntayifise ku mutwe. Uyu munsi narose nabi. Abajyama kuri Bible bari ngaha, Yesu ashimwe. Abantu bakagira ukwizera muri Bible bisegura kurusha uko bizera ko ari abana. Nico gituma Église des temps derniers cyangwa ibi bihe vya nyuma, Église irikiracika image ya sorcellerie. Bamwe muri mwebwe mufise mu gasakoshi amavuta ya Elayo, ngo amavuta ngo kuyasuka imisi yose imbere gutangura kudandaza kuri Parisien. Suka. Uravyumva ngo amavuta ave ngo nimudukoresha ari duke ngo twavuye muri Israeli. Kandi amavuta ya Elayo ari ngahi Bujumbura, ariko yavuye muri Israeli ni original. Imana yarahagaritse iranyegeza isanduku y'isezerano kuko Imana itigeze ishaka yuko abantu bubakira ku bintu. Mu gihe cano yarakoresheje isanduku, yarakoresheje ubwato burazimangana, abarkeroge bacaburondera. Mu gihe c'abavugishwa n'abandi bose yarakoresheje isanduku y'isezerano, ariko Imana yarifesheje disparaître. Kubera iki? Kuko Imana idashaka yuko twe gukwizera kwacu kubakira ku bintu yoba yarakoresheje naho yoba yarabikoresheje, ariko Imana igomba yuko kwizera kwacu kubakira kuri rofeti yuko kuva tuvyawe ikivyawe n'Imana kinesha isi. Iyi poste ya mbere ya alliance yacu n'Imana niyo itugahantisa victoire. Ibisigaye n'ama accessoire, ariko sishobora kurushisha ama accessoire l'original. Hariho abantu muri mwebwe mu Misiri imbere Imana izohamahera mugatera imbere, ariko bizoshika ko mugenda muri Israeli. Ariko ndabingize nimwashika muri Israeli ntimuzosubire kubatirizwa muri Yorodani ngo nuko Yesu ariho yabatirijwe. Kuko warabatirijwe uhishuriwe Kristo ni rimwe. Kuko Yesu atapfuye kabiri, yapfuye rimwe akazuka, ubazogaruka aje gutora ishengero. Niko udakwiye kubatirizwa kenshi, kuko uburiko uravuguruza kandi uburiko utanga ikinyoma, kuko badapfa kabiri ariko umuntu apfa rimwe akarindira kuzuka. Nico gituma bidashoboka kubatirizwa kenshi. Kiretse umuntu wabatirije utazi cyabaye. Uba abantu baragenda Yorodani bagasubira bakabatirizwa. Uwo bakristo muragenda muri Nigeria, vuga uti Nigeria. Ku bakozi b'Imana bakomeye mukagenda mugiye kugura amazi ahezagiye. Ibintu mwahora mukora kera muri Katolika mwabigarutseko. Yo ngo umwana wanje aramenetse umuti ngo muhutuze.
bakamuzanira kinjugu ngo niya yandahezagiye ngo yango sinasize muri iryo cupa ngo ari mu icupa ngo rya vere ngo reka ico gikinjugu gikureho ugacugenda ukazana amazi abandi imishwaro hari umushwaro bagize gute urabyumva basengera umukozi w'Imana asengeye umushwaro uwushira ku mwana rimwe ariko yabikoza arongowe ariko ntiyaravuze ko uwo mushwaro ugiye gucika Elizi mu nzi wawe ariko ujya munsi yararongowe arabikora ariko ntibigarukwako kuko inzira z'Imana ni igihumbi Imana ntigendera mu misigazwa ntikoresha ibya kera bamwe Yesu yaciriye amate hasi abandi yababwiye ijambo yatweretse ko Imana igomba gutabara abantu ibatabara mu nzira nyinshi kugira ngo ntidusenge inzira ariko dusenge nyene inzira. Muriko muranyumva agashengero ry'Imana? Muriko muranyumva? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Muriko muranyumva agashengero ry'Imana? Ntitushobora kwizera ibindi bintu bikurikira kurusha uko kwizera kwacu principale kubakiye kuri le fait d'être des enfants. Iyi niyo poste ya mbere ya foi abantu bagiye gutambukira muri victoire tugomba gutambukiramwo muri mwaka wa 2024. Utambuka uvuga ngo ndi umwana. Mumbabarire ndayibabwire nanje ndi umukozi w'Imana ariko twege ntituri abantu bo gusenga. Oya. Kandi iyo umuntu atuma abantu bamusenga Imana iramwiyokipa vraiment. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana ntituzogwanira podium ni yayo nari kirobezo yarayinshizeko ariko nkihenda gato nkayigira iwanje izonyokipa. Uyu munsi turafise ikibazo cyuko bamwe gukurikira gufashwa abantu batabafasha kumenya ko muri abana biriko bivamo amasanganya menshi cyane kandi bikavamo ukudakura kuko burya umuntu akuzwa no kumenya ico arico. Uyu mwana w'icangazi yaragize igafe ya mbere asaba amahera bivuye mu cipfuzo arakora igafe ariko yarazi ko niyasaba ikigongwe papa aza kumugira umu petit serviteur ariko avuye mu ikosa giye yagize revelation igira kabiri naho nakoze icaha papa asubiye kungira umwana. Uko tumutahura bigenda bikura tugaca tugenda turushiriza kudepanda kuri we kuko tumenya ngo muri we dufise vyose kandi vyose vyugariwe muri we. Icatumye Petero akubitira krende ngo yamukubitiye krende yagize ngo Yesu yavuze ngo hari umuntu ngahaza kungirira igafe bose bariyumvira ngo ninde bariyumvira ngo ninde baraburo barimvira ingene babibaza Yesu bari bumva ko watumosubera yiyamagafe gusa Yesu yumiwe kandi abona vyose ngira bamwe baribaza ngo yo bari jewe hama ngo aho hanyuma Yesu yakarabivuga mumvige Yesu yakaravuga ibintu biri grave Yesu yakavuga ibintu bikomeye ko Yohani already yarasanzwe amuryamye kuri potrine mwabisoma ngo yaramuryamyeko hama ngo Petero acarakaraba kamuryamye ko Yohana Petero agengo mubase ninde Bibiri ivuga ngo Yohana ngo acaraba Yesu ngo ahereye aho yarari from the position yarasanzwe arimo aramwihweza aramubaza ngo ninde aza kubigukorera kuko abandi badashobora kubaza ariko yarabaza kubera iki ni umwana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucayo uti ni umwana. Yo ishengero ry'igihe cy'iherezo rirakeneye abana. Ishengero rya Kristo rirakeneye abana. Kuko tutagishobora kwirukanga inyuma y'abantu nko muri Ancien Testament kuko Imana yatuvugishije muri kera cyane ikoresheje abahanuzi igakoresha abavugishwa ariko muri kino gihe Imana yahisemo kutuvugisha ikoresheje umwana ni relation directe et personnelle ntaba intermédiaire natwe gene turaba intermédiaire b'Imana n'abantu oya umwanditsi w'igitabo ca Timothée yavuze ngo l'unique intermédiaire entre l'homme et Dieu Christ. Yesu ashimwe cyane. Ubu murafise accès. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yo Yesu ashimwe. Haleluya. Ndi umwana mu rugo kwa data. Ndi neza ndatunganiwe. Yesu yamviriye amaraso anyoza ibyaha
abana batuma abandi bana bamenya Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwana amaze kubona papa we wakoze fete akayikorera umugafere, na wa mwana mukuru yaciye amenya terega bwa bundi ni jewe ntasavye, biciye ku mugafere uyu muntu nawe namenye Imana. Nico gituma Yesu yavuze ikintu ciza, avuze ngo abambuzi n'abasuma bazobatanga gushika mu bwami bw'ijuru. Kuko eglise Yesu yari karaganiriza yari kigenda develop aba hypocrite kurusha abantu ba foi. Nico gituma yubahutse kubabwira yuko abari pire bazobatanga, kuko bo iyo bumvise ijambo baryakirana igishika sans hésitation, kandi rikabagira ko efficacité igihe abandi bakiriko barabajija baraba ingene bambaye canke ingene basa, ariko bo bakaba ko barapersa mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta muvyeyi numwe muri mwebwe aryoherwa uyu mwana mutinya. Abavyeyi baza kuvuga ngo pastor uje mwana wanje ngo nta kintu na kimwe ansaba, ngo ntaca nsaba. Kuko umuvyeyi wese abishoboye arashaka kubona umwana musaba. Ndibuka n'abantu bavuga ngo mbe wewe katacu usaba, ukabona kamwe niko kaguma kaza canke utundi nitwo tuza, ariko hakagira kandi katareme gasaba, ukanamugurira ibintu atasavye kubera wowe ushaka kumwigisha no kumwubahura no kumumvisha kumukunda. Rimwe na rimwe igihe wowe uja kugira iyo reaction nk'umuvyeyi, rimwe na rimwe hari igihe wowe waranacerewe kuko gituma umwana atakwiyumvamo umuvyeyi canke atisanzuye, peut-être hari akantu kabaye. Ariko kandi ngomba kukubwira ikintu kimwe, ngo umuvyeyi wese nk'uko uryoherwa yuko ubona uri kuragira neza umwana wawe, niko so wo mwijuru ashaka kubabona mu interactinga nawe nk'abana, kandi mumusaba ikintu cyose mukeneye. Imana irazi ibyo dukeneye byose, ariko naho ibizi tutarasenga ngo ibizi ibyo tugira dusabe, ariko niyo yatubwiye ngo nimudodore muzokugururirwa, nimuhamagare nzobitaba, nimusabe muzohabwa. Dimension zitatu za dodoraje: kudodora, guhamagara, kugira gute no gusaba. Ivyo vyose Imana iduha access, kuko umuvyeyi wese araryoherwa iyo umwana aje kumusaba ikintu cane cane ugishoboye. Bicika problema bigusavye udashoboye ukashaka none ko turiko turubaka ajya amatafari wewe bazagugeza usije unabubakira je papa come on down. Oya vraiment ntibibe probleme, inzu yawe nticike trauma mu nzu, ukora vyumva abana ntibaze bayishike ko bibuka ingene horo uyidogera, ukora vyumva babwira uti ntavyo nshoboye. Ariko ntutangure kubabwira andi madepense urimo, kuko imyaka bafise si yo kumenya madepense yawe. Bagusavye kuko uri papa. Yesu ashimwe cyane, ukuboko kwawe kuratanga. Yesu ashimwe cyane. Naho utabishoboye je naho urambwira abana bansavye nkavanya ni sawa ntindaza kubiraba. Haleluya. Ko kacambwira Yesu ntibabonye ko bansavye, I am a provider, niwe Mana babona basaba jewe. Yesu ashimwe cyane, nshoboza rero ndabahe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko ntimuzanye imihari yose utangura ugasanga umupapa maze nka 30 minutes n'umwana yamaze kurengana ngo papa ngo basi ngo sava umwana agiye mu cumba ngo hama ngo gacuzana ngo hama ngo nyoko nawe ngo ejo ngo gacaze ngo yamenye rya atara bwira mu chance calm down. Yesu we, Imana ibahezagira, Imana ibampere mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Murakaronka ibyo mutanga n'ibyo musigaza, murakareklama ko babasaba. Yesu ashimwe. Murakabibutsa ngo mbe kumaze imisi utansaba. Yesu ashimwe. Aho ndazi ko muhakunda. Amina. Aha. Juge chapitre 6 verset 12 kugeza kuri 15. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka aramubarira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wamuhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bitubako? Vuga uti dogaje iratangwa, ivuga uti kwidoga. Aha. Namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi bya bitangaza vyiwe vyose birihe? Basogokuruza batubarira birihe? Batuhoraho ngo yadukuye muri Egiputa. Ngora yadukuye muri Egiputa. Ariko noneho none raba Uhoraho yaradutaye. Yadutaye rero, nimba yaradukuye yadutaye. Yaradutanze mu maboko y'Abamidiyani. Asha yaduhaye abansi bacu baradutabaguye baratumaze. Uhoraho aramwitegereza. Aramwitegereza. Haleluya. Aha. Aramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana. Uko inkomezi zawe zingana. Ukiza Abisirayeli. Wewe ukiza Abisirayeli. Ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Abari wowe batabara abo bansi nabataye mu maboko mwe jewe Imana. Ubagenda ubatabare wewe, je compte sur toi. Aha.
ni jewe ubwanje ngutumye. ni jewe ndagutumye. Aramwishura ati mbega Abisirayeli, mbega muri Isirayeli nobakiza ntega mwami wanje? je nobakiza gute? Inzu yacu wrong address. ko ariyo hasi mu muryango wa Manase, turabanyuma kwa Manase, nanje nkaba ndi umuhererezi kwa data. nanje nkaba ndi umuhererezi kwa data. Iyi Imana ije kuvugisha Gideyoni, Imana izivuga ururimi rwa alliance, kuko Gideyoni yari umwisirayeli. Iyi Imana ije kukuvugisha, ntiza kukuvugisha ifatiye ku kindi kintu, ifatira kuri alliance mufitaniye. Abantu benshi uyu munsi barafise ikibazo nk'iki Gideyoni yari afise, kuko bari conscient ya situation yabo sociale kurusha uko bari conscient ou consciente ya situation yabo spirituelle. Gideyoni ari conscient ko ari uwo mu muryango wa nyuma, n'abaherereza umuryango wabo kwa Manase n'umuhererezi, no kwa Manase na familia yabo ni ya nyuma, hama na wene ni wa nyuma. Abantu benshi barakijijwe ariko bari conscient y'ibintu bibagize n'ibibamvirona kurusha uko twashishikaye kuba conscient yuko turi abana. Ikiduha kunesha Madian, ikiduha kunesha isi, Bibiliya ntiyavuze ngo naho tuva, Bibiliya ntiyatubwiye ngo naho twakomotse, Bibiliya ntiyatubwiye ko yagize gute. Ico Imana ikorera ko mu muhamagaro wayo, ije kuguhamagara nigiye kugukoresha, ntibanza kuraba profile ya familie yawe, ntibanza kuraba yuko uva mu muryango ukomeye canke uteye imbere. Imana ntidutoranya kubera background yacu nziza canke mbi, Imana idutoranya kubera volonté yayo, kandi ikubakira kuri alliance ifitane na twebwe kugira ngo ibanze kudukoresha. Ariko ije kukuraba wewe Gideyoni, ikagusanga uri plus conscient ya position sociale kurusha uko ufise conscience ya sonship canke y'ubwana, bizotuma Imana ibarimite mu buzima bwawe, kuko ikigiye gutuma iguha intsinzi si kubera amashuri wize canke aho ukomoka, ariko ikigiye gutuma Imana iguha intsinzi muri 2024 nuko igiye kuguha intsinzi hejuru y'ivyabanesheje n'ivyabacinyije, ihagaze kuco urico muri yo, kuko idakeneye ico urico muri societe, ariko ikeneye ico urico muri yo. En lui nous avons été, en lui nous, en lui, en lui. Bibiliya igenda ivuga ngo muriwe, 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 ni muriwe. Iyo jewe ndiko ndiraba nkasanga hari ahantu ngira mpagarare ku kindi kintu kiri charnel kugira numve ko kigira kimpe autorité gukora ikintu, namanca numva mu mutima wanje ikintu cyo kwihana, kuko ndanka kutibona nk'umwana w'Imana mu kintu cyose nkora, kuko nico nzi ko kitanyiganyizwa. Urashobora guhagarara kuri situation yawe sociale, hakaza covid, hakaza crise financière, ukava kuri top niveau hajya ugakoroka ugacika imbwa. Igihe wari kuratambuka kuri conscient ya position na finance zawe, wamara gukora psinga ukumva ntugishaka no kuja mu bantu. Nico gituma abantu bamwe muri mwebwe muragira ibibazo mugaca muhunga abantu kubera ama problème mwagize. Ariko kandi des fois iyo ni indicateur yuko mwubatse ubuzima bwanyu mwiyubakiye kuri conscience y'ivyo mwashitseko. Iyo mwabitakaje mugira ama complexe atanu umuntu abatumye. N'umuntu atakubonye ngo ntibakimbona shango sinkiri mu ijipe. Come on, si yo problem, ntibakubonye ko ntibakubona ko nabamiyope canke ntibakubonye kuko batabona, kuko ibintu mubigira birebere ngo kubera ngo rero ngo kubera ngo ntakigize ibi ngo nimukingicarika imbere. Hewe twega imbere hicara umuntu wese. Complexe zawe zirerekana attente na deception wagize. Ako ndaje kubwira ngo ikintu kitazopfa kinyeganyizwa ni wacubakira ku buzima. Na Paulo yarakivuze ngo nihagira uwirata, yirate ko yamenye Kristo. Ico ntawe uzokikwaka, ico ntawe uzokigukuramo, kandi ukuzogihishuri kugataro kari ico kikugize bizokwama bikugira umuntu haleluya yumva ko gloire yiwe yubakiye mu bindi bintu, kuko abantu b'Imana bababwire umuntu wese uko atera imbere abamenase na orgueil. Ashobora guhindura fasire mu ko avuga, ariko bica bivana n'ingene wibona. Hariho abakristo birata Kristo kuko bagikenye, ariko umunsi bizoca ko izoba valeur ajoutée ahubwo icike valeur principale. Hama tangura no guhindura ngene avuga, atangura no guhindura hagendo no muri serire atangure gusiba, atangure kwaza ngo bengo ntagikorana n'abantu baba millionnaire.
kuravyumva hari umuntu yigeze kuvuga ngo pastor ngo nta kuntu wose wongura umwigisha mwiza ngo nta kuntu wogira igikorane c'abantu quand même financièrement tugeza ahantu kuko ngo hari ibintu ngo tutovugira mu bantu bamwe bamwe nca ndavuga ndiko ndagitegura nihagira umuntu yirata Paulo yaravuze ngo nari mfise byinshi byo kwirata nize kwa Gamaliyeli nduwakayehe na gutya ngize ubu n'ubu mfise ibintu byinshi no kwirase ariko ico nirata nuko namenye Kristo kuko ico nico kiri valable kidacuya kitarambirana kandi kitanyiganyizwa n'amasaison y'ibihe n'isi muri Ukraine hari haba milliardaire la fois passée narahuye ndi mu Bubirigi ndi mu hoteli ndahura n'umupasteur yitwa Adelaide n'umupasteur akomeye niwe yarafise eglise ya mbere nini ya muri Europe yarafise eglise y'abantu 200,000 muri Ukraine ari mu bantu intambara yahereye kubomora ibintu byose nibiki duhura muri Petit Déjeuner ndamubona nca ndamubwira ndakuzi acambira ngo yes ako ca ntakwimba acarambwira izina giwe hama turapanga rendez-vous tubonane umunsi ukurikira turi kumwe na madame umunsi ukurikira turasubira guhurira muri ya restaurant nyene mu hoteli turicara turaganira aratuganiriza ibintu ako kabona ego Imana aramuteye iteka ariko kandi ibintu byose gateye eglise yarabomotse abakristo barasanzaye abandi barahunze bari hirya no hino nta kintu na kimwe mu buzima kidashobora guhinduka ariko ikintu ushobora gusanga umuntu agitwenga kandi byose byarahindutse nuko yamize Kristo nuko yagizwe umwana ico nta kintu na kimwe nta épreuve nimwe de la vie ishobora kutwaka identité yacu y'ubwana mbwiye mu cyo ni wirate ko wamenye Kristo niwagenda kugira check up spirituel ukisanga ukutambuka wirase ikintu ufise uce wihana ariko ico ufise gikomeye wo kwirata au premier plan ni Kristo muri twebwe vyizigiro vy'ubwiza eternité Yesu ashimwe cyane ego mutera imbere ego dutera imbere ariko tugume dufise les pieds sur terre Yesu ashimwe cyane naragiye mu ishengero muri Amerika ishengero amashikanwa ariko ararengana bavuga ngo ukeneye amahera natore mbona naragyumvise sinarigiyemo ariko yonza kurijamo nari gutora kwe uko navyumva igisekiyo kirengana bavuga ngo ushaka tore iyo quartier église irimo ni quartier abantu bose bafise parking y'indege ntushobora kugira inzu muri iyo quartier udafise indege yawe no kuvuga ngo mo wese indege iraterisa ka jet privé ni muri Florida ni wagenda uzoha West Palm Beach ni muri ako karere indege yawe irakoroka utari muri club bafise indege ntushobora kuhagura inzu naho wosara niyo ugovye kuhagura inzu banza kugusuzuma bakaguharura amano kugira bemere ko winjira ukura vyumva niyo quartier rero ifise iyo église imeze gutyo onye ukura vyumva ariko bene ayo ma église bene abo bagabo bakomeye ba milliardaire nibo bakorera Imana nibo bakira abantu kuri entre nibo protocole nibo bari muri parking ukura vyumvuka bwati none abantu bafisika bashaka ko twege abanyafrika akadagaca gasuguma amanyamacaza ibintu byose nibiki n'intebe icihinduka n'ijwi rica rihinduka ewe Afrika Imana ikuntabarire ikungirize iguhindure kubera ibi bikorwa abandi bakora si iby'abantu bato oya nivyo abantu bisobanukiwe nkuko muhira iyo hari umunsi mukuru abana bakora niko no munzu y'Imana dukorera Imana kuko birakwiriye ko dukorera Imana kuko ni munzu kwa papa ntidushobora kuba abantu bamaboko canke abantu abaparesseux ariko turabakoze abami ba kabiri gice ca kane ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu 2 Rois 4:1 verset 6 bukeye haza umugore kuri Elisa umugabo wiwe yari uwo mubiga ivyo kuvugishwa aramutakambira ati umusavyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye kandi urazi ko yubaha uhoraho none utwishuza araje kandi agomba gutwara abahungu banje bomi ngo bagira abagurano biwe Elisa aramubaza ati none no gukorera iki ndakubaza hari ico woba ufise imuhira nawe ati umusavyi wawe naco mfise imuhira atarugwavya gutuvuta twaerayo aramwishura ati genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa kandi ntutire bike uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu byose ikintu cose uko cuzuye urabaho gitereka nuko avuye iyari abigenza kuno ariyugarana bo n'abana biwe
bamuhereza ivyo bintu nawe abisukamwo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta acareka kuza. Haleluya. Uyu mugore yari umupfakazi, umugabo we yari umukozi w'Imana. Nukuvuga ko uyu mugore mu gusaba Eliya ati ndashaka ko abana banje bafungura kuko uwo mperaniye kera abantu ntibari bafise ivyo batanga barashobora kwipoteka abana bawe iyo habaye ibibazo umuntu yagutwara abana akaja kubagira baja. Nukuvuga ko uyu mugore hariho riske yuko aba bana bagenda nk'ingwati y'umuntu yagize défaut de paiement, aba bana bakagira gute bakabatwara bakabagira baja. Uyu mugore aje gutabaza kwa Eliya, ariko uyu mugore aje aho vandika ubwa mbere na mbere ico umugabo wiwe ari. Umugabo wanje uramuzi yarakoreye Imana. Ça veut dire ko uyu mugore aje gusenga ari muri position ubwa mbere na mbere yitwa gute, aje ari azi ko ari muri alliance nk'uburenganzira afise ko abana biwe batabagwa. Ariko Eliya aramubwira ati genda utore ingunguru nyinshi zishoboka, genda urosabe mu babanyi kuko cari igihe c'inzara, abantu benshi bari banashonje, hari ibibazo, nukuvuga ko ibikoresho byabo bitariko birakora. Aravuga ati genda usabe mu babanyi bagutize ibikoresho byinshi bishoboka, hama utwo tuvuta duke wari usanzwe usigaranye uraza kugenda utudeversa mu ngunguru, kandi uraza gushika aho amavuta yawe amavuta Imana iraza kuyagwiza. En d'autres termes, uyu mugore ahawe instruction zihagaze ku ijambo yuko uko ubwinshi bwa conteneur bwiwe bungana nibwo bwinshi bw'umugisha wiwe. Ariko Bibiliya ivuga ngo uyu mugore agiye aratora ariyugarana mu cumba n'abana ngo batangura kugira gute, batangura gusukamwo. Batanguye gusukamwo ngo amavuta arahera kubera ingunguru ziheze, conteneur ziraheze, nimba zari 5 ageze kuri 5 amavuta acarakama. Uyu mugore acarabaza abana ngo nta bindi. Ikintu niga kuri uyu mugore nuko uyu mugore yaragize negligence ya reception. Uyu mugore yahawe instruction, ariko nimba yayikoranye doute, nimba yayikoranye negligence, ariko biraboneka yuko igihe yaragishaka ko amavuta agwira conteneur ziwe zari nkeya. Hari igihe mu buzima bwacu urugezo rw'umugisha rungana n'amakonteneur dufise, kandi ibyo ufise byo kwakira ic'Imana iguha bingana n'ingene wibaza ko grâce na disponibilité ya miracle y'Imana igiye kuba disponible ku buzima bw'iwawe. Uyu mugore yabajije abana ngo nta bindi, ubona kumenga arababajwe nuko biheze, ariko kandi byumvikana yuko yari afite possibilité yo kuronka byinshi. Ndaje kubabwira uko mwicaye hano hantu hari possibilité yo kuronka byinshi muri Kristo Yesu, hari possibilité yo guhabwa byinshi muri Kristo Yesu, ariko kandi tugomba kugira confiance ubu bwana twagizwe kugira ngo tumenye ko umuvyeyi wacu twitwaretse ngo tugirire neza, tumekinge sure yuko imitima yacu iri position mu kibanza ciza cyo kwakira ivy'Imana igiye kudeversa mu buzima bwacu muri 2024. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Reka ndababwirega abantu b'Imana, hariho n'abantu mbona baza muri eglise ukabona ko ari tradition. Hariho n'abantu baza muri eglise ugasanga hana hafise ari karandika. Hariho n'abantu baza muri eglise ukabona ari karirabira telefone. Hariho abantu mbona numva basamaza abantu bari ku ma WhatsApp n'ama statut. Et pourtant twaje muri présence y'Imana, ariko kandi conteneur ingene ibikoresho byawe vyiteze kwakira Imana biradetermina ingene wizeye ico Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Ndashaka kubabwira ngo mwirinde ikintu citwa negligence muri uno mwaka, nimba mugomba gutambukira muri victoire. Yesu ashimwe cyane. Mwirinde negligence, mugiye gusenga genda gusenga, ugiye kugira gucyagira gucya, ni uje no muzi w'Imana andika. Yesu ashimwe cyane. Nivyo utumvise garuko bisubiremo ubigaruko vyakire. Yesu ashimwe cyane, kuko icimviro c'Imana iminsi yose kiba exécuté par une parole.
iby'Imana yiyumvira ntituzobibona kandi hari igihe bitaza mu maboko, ariko icyo Imana yiyumvira ikakivuga kiraza à la vie. Nico gituma igihe tuje mu nzu y'Imana, zimya telefone yawe, hagarika ibintu byose, umviriza ikonsantre, reka gukinisha ico kibebe ciza kiri imbere yawe, kuko naco nico kibebe ciza kigutwengera satani yo mukoreramwo kugira ngo akugudistraye. Ariko bamwe muri mwege muriko murakira amajambo yanyu y'ubuzima n'amajambo ya dese ku buzima bwanyu, ariko ndagomba kwigira kimwe, ntimuneglige conteneur zanyu, négligez récipient zanyu pour la réception. Yesu ashimwe cyane. Twako turagira n'inama y'abigisha mu maklase ejo bundi. Can you imagine ko abantu baza muri classe baje kwiga PowerPoint n'ibiki ugasanga nta stilo afise, akiga classe zine ariko arakuraba gutya. Et pourtant mugiye mu maseminaire canke mu yandi maformation mugenda mutwaye ibikoresho byo gufata amanote. Ibi nivyo bishobora gukora ikingena abantu dufise paresse mu bintu biri spirituel. Et pourtant bifise ubuzima. Uyu mugore yabwiwe ijambo risanzwe ugenda uzana amangunguru, aragenda arayazana atereka ngaha, ariko ashavuzwa nuko abaye make, none nde yagize make. Ko Imana yari yakoretse ko miracle yayiza kungana n'ingene wewe witeguye. Hama witeguye buhoro, none ugira ushavurire nde. Ndaje kubwira ikintu kimwe ngo witegure kwakira ikintu cyose kiva ku Mana. Ugishize ku mutima kandi ucubashe. Yesu ashimwe cyane. Uko recipient zawe zingana niko n'umugisha wawe uzozungana. Yesu ashimwe cyane. Kuko aragomba kunezereza abana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyose bazokwigisha ko mu bwami bw'Imana gifunctiona, uzugikore wibuka kugikoze ahanini yakubera uri umwana. Ubwana buraruta offrande, ubwana buraruta amasengesho yawe, ubwana buraruta ukwisonzesha kwawe. Byose bishoboka iyo conversation iri possible kuko uri umwana. Rero si on doit célébrer. Haleluya ko twagizwe abana. Haleluya. 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 Kandi nimba waranakosheje ari n'amafuti wakoze ugahemukira iryo sezerano ry'Imana, Yesu ashimwe cyane, irahari kugira ngo isubire kandi kuko restore ikubabarire. Yesu ashimwe cyane. Hoba hari umuntu avuga ati ndashaka imbabazi z'Imana, aze ngaho imbere ndamusengere. We wahagaze ngaho imbere avuga ati ndashaka restauration, meze nk'uwasubira inyuma ariko ndashaka kandi gusubira kunywana n'Imana, uze ngaho imbere. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa ukaburi ngaho uvuga uti ndashaka guha ubuzima bwanje Yesu, sindamuha ubuzima, sindacika umwana kuko ducika abana twabivuze twavyatoye n'akanwa kacu. Uze ngaho imbere turaza kugusengera mu buryo buri special, wewe tugufasha kuri ico kintu, kuko Imana ni Imana ya restauration. Irashaka kandi gusubira kukugarukana mu kibanza watakaje no gusubira gukora ikintu gishasha no kugushira muri alliance. Haleluya. Haleluya. Kuko Imana idushaka kandi dufise ku mutwaro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka ishengero dusenge vuga ati Imana mpishurira ingene ndi umwana. Haleluya. Mana mvugisha nyishurira Mana ingene uri umwana. Haleluya. Mubwira aguhishurire Mana, ugurura amaso yacu tumenye ico turico. Haleluya. Nabasavye ngo muhaguruke dusenge, abaturaza kubasengera. Ndashaka duhaguruke dusenge tubwire Imana ngo Mana, haleluya, no munsi ndira atakondo umwana wawe, no munsi ndira atakondo umwana wawe, no munsi, haleluya, haleluya, ndubakiye kuri ico kintu ico wangize, ico nagizwe muri wewe. Haleluya. 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 Nuhabwe icubahiro Mana muri uyu munsi, muri kino gitondo. Nuhabwe icubahiro kubwo kugira neza kwawe Mana hagati yacu. Nuhabwe icubahiro Mana kubw'ubuntu bwawe ku buzima bwacu. Haleluya. Wewe watugiza abana, wewe watugiza abana, wewe waraduhamagaye. Nta bantu twari turimo ni kw'ijambo ryawe rivuga, nta n'ubwoko twari turimo, nta n'ivyizigiro twari dusevye kuzobona Imana no kuzobana nayo. Haleluya. Ariko kandi igihe tutari turi nabikwiriye, haleluya, wararungitse umwana wawe. Haleluya. Twaratoranijwe, ubu turi abana, twarahishuriwe Kristo. Haleluya. Kandi Kristo yaraje mu buzima bwacu, uyu munsi tugendana nawe. Haleluya. 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 Niwibwirira Imana aho uhagaze mu kibanza cawe imbere yuko dutaha. Haleluya. Uvuge ngo Mana mpishurira ico nagizwe muri wewe. Haleluya. Muri uyu mwaka ugurura amaso yanje menye ico nagizwe muri wewe. Muri uyu mwaka Mana restore relation yanje. Haleluya. Na wewe Mana ugurura amaso yanje nimenye nitahure.
haleluya menye ico nagizwe muri wewe, haleluya haleluya. Mufise uburenganzira bwo kumubwira no kumusenga, mufise uburenganzira bwo kumuhamagara mu buzima bwanyu, mufise uburenganzira bwo kumusaba. Murambona n'abantu baza bakavuga ngo mumubonana ngo ndazi ko ntabereye, urabereye, haleluya. Hari n'abantu batinya abantu canke batinya kugora abakozi b'Imana kuko bumva batabereye, ariko ndaje kubwira ngo urabereye, kandi twege niteka kuguserva, kandi niteka kuguserva kuko uri umwana w'Imana na Yesu yaragukoreye, natwe turagukorera, haleluya. Iyo umuntu asenga yaramenye ko ari umwana, ntasenga nk'umuntu asegerereza, ariko asenga nk'umuntu afite uburenganzira muri Kristo Yesu. Reka amasengesho yawe ahinduke muri uno mwaka, ntuvuge ngo Mana ngo jewe imbwa n'imbwebwe numpa akazi, oya vuga uti papa mpa akazi kuko ni papa, haleluya. Arashaka kukugirira neza, arifuza kukugirira neza. Bikore Mana mu buzima bwacu, bikore Mana, bikore Mana, bikore Mana mu buzima bwacu. Muri kino gitondo turaguhamagaye, muri kino gitondo Mana ndasengeye bari ngaha bariko barabahestore, abashaka Mana kukugaruka ko bari barasubira inyuma, baragiye bakonona ivyahabo, bakiyonona, bakiyanduza, bakivumbagaza mu vyondo, Mana bahemukiye, haleluya, position y'ubwana. Ariko Mana kuri uyu munsi baragarutse imbere yawe kukugira ngo papa tubabarire, papa mbabarira kuko naragucumuye, ko ndagomba kugaruka, sigomba gushishikara kuba mu nzara z'umwansi, ariko ndagomba kuba restore mu nzira y'Imana, mu mugambi w'Imana, haleluya. Mana gira neza umuntu wese ari hano hantu muri uno mwaka, Mana n'indwi tugiye kujamwo, uku kwezi kw'amasengesho tugiye kujamwo, Mana reka tuvugishe, reka uvugisha abantu bawe, reka abantu Mana bumve begereye intebe atabwoba, begereye n'ubushizi bw'amanga, haleluya, bahagaze muri iri sezerano bumva ari abana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye ikintu cose, ikinyoma cose caje mu buzima bwawe kigutuma usenga ibintu hagusenga Imana, mu izina rya Yesu Kristo, ico kigirwamana gihenuke nk'uko Bayali yahenutse. Ndavuze ngo ico kigirwamana gihenuke mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe ukora kiri important kurusha ico wakorewe. Ivyo ukora n'ama accessoire, ariko ico wakorewe nico kiri important, nico kizoguha amahirwe. Ntidushaka kukubona mu gitigiri c'abakristo batanesheje, kuko hari abantu batatahuye neza ubutumwa bwiza. Iyo Satana ahinduye uko watahuye akabishiramo ikinyoma, nuko abazi yuko atahuzoshika, hazogera ahantu nanigwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo habeho gushobozwa muri kino gitondo, habeho gushobozwa muri kino gitondo, habeho gushobozwa muri kino gitondo, haleluya 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 haleluya. Habeho gushobozwa muri kino gitondo. Muri iyi minsi Mana turagushimiye, muri iyi minsi turaje kwibutsa no kwibutswa n'ijambo ryawe, yuko muhemu yera twibutsa ko turi abana. Nimba muhemu yera unyibutsa ko ndi umwana, nuko biri important. Mana fasha ishengero ryose gutahura importance yo gutahura yuko turi abana, kuko tudatahuye ivya mbere ntituzotahura ivya kabiri, ntituzotahura n'ivya gatatu. Nitwafata ivya mbere nabi nibikurikira bizogenda nabi. Gorora Mana ivyagoramye, gorora Mana mu ijuru bitatahuye neza mu buzima bw'abantu bawe muri kino gitondo, kugira ngo ishengero ryawe rigendere muri victoire. Urakoze Mana muri kino kibanza, muri kino gitondo turagushimiye kugira neza kwawe. Ubu nibihe bidashira, turavuze ngo reka izina ryawe rishigwe hejuru. Urakoze Mana kubitunganije, urakoze Mana no kubiya kwakiriye bakakwizera. Imana ibahezagire, haleluya. Muri aba twasengeye ndashaka kubona abantu bakiriye Yesu ubwa mbere mu buzima bwanyu. Muri mwege muhagaze ngaho imbere, umuntu avuze ati rya mbere nakiriye Yesu, ndashaka kukubona. Sinaguhamagara ngaho imbere ko shaka kukubona. Abakiriye Yesu ubwa mbere, abakiriye Yesu ubwa mbere. Okay, mwese mwari abantu muri ko muratunganya inzira zanyu. Imana ibahezagire, ibagirire neza, haleluya. Shengero ry'Imana dukomera amashimana.